abahungu barongora abashiki babo biraharawe, cyabaye igitero c'abadayimoni. Abahungu basigaye bashima abashiki babo bakarongora abashiki babo n'abakizwa, niko bimeze. Ibyo bintu byaharawe, mube maso musenge, kuko hariho igihe umuntu taba maso kubera atazi ko ibyo bintu bibaho, akareka mushikiwe canke musaza we akaguma aramukabakaba kubera azi ngo nawe no grand frère ibyo bintu ntavyo yongirira, nawe no mushikanje ntiyonyifuza. Nayo nababwire ngo birahari, kabaya karanda. Mube maso, abavukana bariko bararongorana kandi nibihe vyiherezo, nibihe vya nyuma vyabaye vyinshi. Rero ube maso, nuze kwikwega kuri musaza wawe uza kumuguma mukabakaba ututumeshe wibaza ko atambaye umubiri. Nubwo ari musaza wawe, nubwo ari mushiki wawe, yambaye umubiri. Nawe uje kurendeka ngo musaza wari karabutumeshe mubwira ati ego wayabonye none ni maku yakoreye muntu yabona, egerayo hunga. Satani ntagera umutwe abavukana. Rero bakobwa mube maso, n'abahungu mube maso, nuzosange ibyo bidayimoni byagusutse kuri mushikawe. Nibara n'umuvumo mubi. Mube maso, reka kurendeka ngo ni musazawe, ngo mugende ahatabona ngo ni musazawe. Na umviritsa mwabakobwa mwabahungu, ndavuga ngende mugabo utavyumvise ngo bitahure wirinde. Hari umunsi uzibuka ngo mugabo bari batubwiye ari akantu ntazopfa ndetse kuvuga ko umubiri w'umuhungu n'umubiri w'umukobwa ari nka Emma. Ivyo mugenda mwikweganako mwicara umwagereka ukuguru kukundi, Emma izo munyu muzoza usanga n'abantu bajya gusambana batabanje gufata umwanya wo kwegerana pole mu majambo, hama bakegerana akaboko kagatangura kuja hariya ku bitugu, hanyuma kakagenda ku gutwi, hama gashika ku mushatsi, hanyuma kandi kagiye ahandi, bigira aho bihera. Ni muhungane, uhunge kuneza yawe, kuko bigira aho bihereye.